ubutegetsi rutumbereye ko gushikaho urwo rugamba ruteba rugashika ku ntsinzi. Niko vyama bigenda. Sinzi ko abamenyeshamakuru ivyo bamaze kubiraba canke babikurikiranye. Ingamba zose uko zagiye zitangura zigoyagoya. Nababwiye ko intagoheka abo bari ku butegetsi uno munsi mu Burundi bahereye mu Kamenge. Mugabo CNDD iragoyagoya. Ejo cyo nkundira abamenyeshamakuru, ejo bobona iromotse botangura kuvuga ngo bari bavyiyumviye, ngo bari baribonye, bariko baratubaza ibibazo gutya bavuga yuko atavyo turashikako. Tumaze gushika kuri vyinshi. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru dutambutsa kuri ino chaîne ya YouTube ya ICTV, aho ducisha amakuru abagezweho avugwa mu karere, ariko tugashimikira cyane ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri uno mugoroba tubazaniye amakuru yihuta. Dutanguye twumva Alexis Nduhije ni we ayoboye umugambwe MSD, akaba hejeje kugira vyinshi atangaje ndetse n'ukuntu umugambwe MSD uriko urafashanya na Red Tabara kugira bahabuze igihugu, kubera ko bavuga ko igihugu capfuye, ndetse bakaba bavuga ko bazanye ingufu zidasanzwe kugira bakureho ubutegetsi bwa CNDD FDD. N'amakuru yihuta, n'amakuru adasanzwe, muraza kumviramwo amabanga atari make, ndetse tuze no kugaruka kuri vyinshi kuri uyo muhari uri kurarikoroza hirya no hino, yoba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi mu bategetsi hakaba hari ubwoba budasanzwe, hakaba hariko harafatwa ingingo zitandukanye mu gisirikare c'u Burundi. Twababwiye ko abategetsi batanguye kunyinyurana gucerekeye gutahukana abasirikare b'u Burundi bari muri Baraka. Abo basirikare barakubiswe birukanwa muri Minembwe bahungira muri Baraka, ariko bari muri Baraka nabo ngo hari bamwe bariko barajabuka bakinjira mu gihugu ca Tanzania. Bamwe rero mu bategetsi batanguye gusaba ko izo ngabo z'u Burundi ziri muri Baraka ndetse n'izindi ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatahanwa mu Burundi, maze bakaza gucungera imbibi z'igihugu, kubera ko bamaze kumenya ko umuhari Red Tabara wemirije kugira ibitero bikomeye ku gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bikerekana ikibazo c'umutekano kiri mu gihugu, ndetse n'ibintu bishobora kuba umwanya n'umwanya. Turaza gusubira twumvirize Alexis Nduhije mu buryo bw'idonido muri ano makuru twabateguriye, ariko imbere yuko tumukurikira tubanze tugaruke kuri amwe mu makuru mutariko muramenya kubiriko birabera inyuma y'ibiriko biravugwa kuri Red Tabara. Akaba ari umuhari wishinze guhindura ibintu mu Burundi. Uyo mugwi rero w'abarwanyi ba Red Tabara ukaba ari umugwi uvuga ko wifuza ko mu Burundi hagaruka demokrasi, ndetse hakaba n'amatora aciye mu muco, abanyagihugu bakitorera indongozi, abarundi bakaronka iteka nitekane, kandi ivyo bakabihabwa atakirinze gusabwa. Umuhari Red Tabara dumaze imisi turabaha amakuru avugwa ko twarabahaye n'ibiganiro uwo muhari wagiye uratunganya, ndetse n'abavugizi bawo ndetse n'abari ku rugamba nyenizina. Ushobora kuba utakurikiye ivyo abari ku rugamba bariko baratangaza, urashobora kuja munsi y'ino nkuru karaba inkuru twashizeko. Ni ikiganiro kirekire gifise amasaha arenga 2, havugwamwo vyinshi. Umwe mu barwanyi bari ku rugamba muri Red Tabara akaba hari ivyo yatangaje, ndetse hakaba hari n'ibibazo bitari bike kuri uyo muhari. Batabisobanukiwe bashobora kuza gukurikira ico kiganiro bakumva vyinshi bivugwa n'uwo muhari, ndetse nuko ibikorwa biriko biratunganywa. Abantu benshi baribaza ni kubera iki tutarabona itangazo riri officiel ry'umugambwe ry'umuhari Red Tabara, ahubwo tukumva tukabona ama video mato, tukabona ibivugwa kuri rezo sosio, tukumva bo muri uwo muhari ari bo bavuga, ariko akaba atatangazo nyenizina ryatuwe ko umukono n'urongoye uwo mugambwe canke umuvugizi waryo riraje habona kuri ivyo bikorwa. Ese kubera iki bamwe mu bategetsi mu Burundi bariko baravuga kuri uwo muhari? Mwarabonye nk'ivyatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Edouard Bizimana, akavuga kuri uwo mukenyezi maze imisi avuga ku mbuga ngurukana bumenyi yinjiye mu muhari Red Tabara, ndetse akanagiriza igihugu ca Canada ko kiriko kirafasha abinjira mu mihari igwana, ariko ivyo akaba ari ubwoba butafise aho bushingiye. Abantu bakibaza ni kuki umuhari Red Tabara wo uri mu gacerere mu gihe
uriko uravuga uko vyinshi ku mbuga hwaniro, abantu bakibaza se ni agacerere canke ni ibikorwa bahugiyemwo muri kino gihe bituma atatangazo riri officiel turabona ry'uwo mugambwe. Kuva icegeranyo ca ONU gitangaje ko umuharire de Tabara wamaze kwegereza hafi yaho Burundi buhanira urubibe na RDC, amakuru ndetse n'ibihuha ku ntambara zishobora kwaduka mu Burundi birabandanya kongerekana ku murindi munini. Ico bikoze umuharire de Tabara wo ukaba uri mu gacerere ntangere kuko nta na kimwe urigera utangaza, eka hanaciye igihe cababa amezi 5 yo muhari ata makuru uriko uratangaza, usivye ibiganiro bamwe mu bari muri uwo muhari bagiye baratunganya bigaca ku mbuga za X ndetse hakavugirwa ibitari bike, ariko ivyo bikaba bidakurikirwa n'amatangazo y'umuhari nyene izina. Ico bikoze ubwoba bwo ni bwinshi mu Burundi ndetse no mu mice yose y'igihugu, no mu bategetsi yoba muri CNDD-FDD, mu gisirikare ndetse no mu iperereza. Bamwe bavuga ko ivyo ari ibintu vyoroheje bisanzwe, ariko baravye umurindi yo muharire de Tabara ufise bigakubitirako n'amakuru bo mu iperereza bahaye inzego zo hejuru mu Burundi, hagakubitiraho ivyegeranyo vyaho ntivyashize ahabona ko umuharire de Tabara wamaze kwegera imbibe z'u Burundi. Abategetsi bakuru bo muri leta y'u Burundi bakaba baguma bagira ico bavuze, ariko ntaco kivuze kuko bakavuga ibintu vyinshi ariko ataco bivuze kuko bagaragaza ubwoba gusa. Aho rero ni mu gihe abanyagihugu muri rusangi nabo buzuye ubwoba ko mu minsi ya vuba bashobora guhunga ndetse bagahunga intambara zishobora kwaduka mu gihe uwo muharire de Tabara woba utanguye kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Hari umurundi kazi aherutse gutangaza ko agiye gufata umuheto agakuraho ubutegetsi buhari akoresheje umuheto nyene nk'uko yavyitangarije, ariko aciye muri abo barwanyi ba Red Tabara. Hari umwigeme aherutse gutangaza icese ko avuye muri Canada akaba yinjiye mu muharire de Tabara. Twarabahaye ibiganiro bitari bike bivuga kuri uyo mwigeme, utarabikurikira ashobora kubikurikira ndetse ukumva n'ikiganiro kiramvuye twashize ko mu kanya ukumva ivyo atangaza. Uyo mwigeme rero akaba yitwa Pamela, akaba avuga ko yiteguriye gufata umuheto kugira ngo ahagaririre iteka ry'u Burundi bwamwibarutse. Iyo ngingo rero yafashwe n'uyo mwigeme Pamela iriko iravugisha benshi, aho bamwe bamuvumagura bavuga ko ari igihazi, abandi bakamutera intege bavuga bati tukuri inyuma kandi turashigikiye wese yifuza impinduka mu Burundi. Ivyo rero byatangajwe n'uyo mwigeme vyatumye abategetsi bo mu nzego zo hejuru mu Burundi basha ubwoba, gushika naho umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana akaba yaravuganye igihaba cinshi ashikiriza amajambo amaramaza ubutegetsi bw'u Burundi. Bere bamwe bakavuga ko ivyo benshi bita ko ari ibintu vyorosha ubutegetsi buzi ko ari ibintu bikomeye, maze uyo Bizimana akaba yaravuze amajambo benshi bavuga bati uyu si umutegetsi yategerezwa kuvuga amajambo nk'aya atarimwo ubwenge ndetse no kwiyumvira. Edouard Bizimana yaciye atangaza ku rubuga rwa X ko igihugu ca Canada, Belgique ndetse n'Ubufaransa biriko bihimiriza abarundi babibamwo kuja kwifatanya na Red Tabara, umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umushikiranganje Bizimana akaba yagabishije ko ariko akurikiranira hagufi ibihugu birimwo bibiri birimwo ivyo bikorwa. Akaba rero avuga ko abikurikiranira hafi, akanakurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire. Bavuga ko Bizimana abakurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire bakaba bavuga ko Edouard Bizimana yashikuje mu buryo bukomeye mu gukoresha imvugo iremeka inabishushe ivyo bihugu birimwo Canada ndetse n'ibindi yadondaguye. Abantu bakavuga ko bidasiguritse ukungene umurundi kazi ahisemwo kwifatanya n'umuhari ku bushake bwiwe, bica vyagirizwa igihugu yabamwo canke yaronsemwo ubwene gihugu. Tubibutse ko uyo mwigeme Pamela yarafise ubwene gihugu bwa Canada, akaba yarahunze muri 2015 inyuma y'intureka zakurikiye ikiringo ca kabiri ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Umushikiranganje Bizimana ntiyigeze avuga ko afise amakuru ko Canada yoba iriko irafasha umuharire de Tabara,
akaba yatwawe n'agashavu kuko uyo mwigeme afise ubwenegihugu bwa Canada gusa, nayo ubundi bindi avuga nta shingiro bifise. Benshi bavuga ko rwose ataho biva atanaho bija, ahubwo benshi bamunebaguye baramutwenga bavuga ko uyo muntu amabanga yahawe atayashoboye, bakamugereranya na Robert Shingiro yahoze ari muri ico kibanza, akavuga ko ataho bahuriye kuko we yakoresha ubwenge cane kandi yapfa kuvuga amajambo yose abonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Amajambo yashikirijwe n'uyo mwigeme yavuzwe ko vyinshi cane, ariko nta yindi nkuru imaze iminsi irahanahanwa mu migwi ya WhatsApp ihuriramwo aba CNDD FDD. Hari n'amagurupe ya WhatsApp y'abakozi b'iperereza, aho hari umukozi w'iperereza yatanze iciyumviro co guhonya abo mu muryango w'uyo mwigeme, ariko abandi bakozi b'iperereza bamwamirira kure, bamwishura ko bo kwitonda ndetse ko ivyo bintu boba bakoze bitoba bifise ishingiro, ahubwo koba ari ukwihibara. Gutyo rero bakaba bamuteye ivyatsi, bavuga ko ivyo mwigeme ariko arakora ataho bihuriye n'ivyo umuryango wiwe, na cane ko bivugwa ko umuvyeyi wa Pamela yaraherutse kwandika igitabu akaba yanagishikirije ubushikiranganji. Ubwo bushikiranganji rero bukaba bwaranacakiriye, bivugwa ko rero ngo we atakibazo na kimwe afitanye n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubwoba ni bwinshi mu butegetsi, kumbure babona ko iyo ntambara ishobora kubahomvya ivyo bari bararundarunze. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca, mu nkuru twabahaye ku munsi w'ejo mwaramwumvishe, wataramwumvisha ashobora kuja kumva inkuru twashize ko, aho twayihaye titiri ivuga ko Ndirakobuca atangaje ko mu Burundi hari intambara. Gervas Ndirakobuca akaba yaherutse gutangaza ahimiriza abanyagihugu kuja baradoma ko urutoke ku kintu babonye kibateye amakenga. Nayo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we akaba aherutse kubwira iradiyo y'Abongereza British Broadcasting Corporation canke BBC gahuza, ko ari neza ko azi neza ko ibiro bikuru vya Red Tabara biri mu Rwanda kandi ko ico gihugu arico kibungabunga uwo muhari. Ariko ivyo Ndayishimiye yavuze benshi barabiteye ivyatsi, ndetse n'igihugu c'u Rwanda kivuga ko Perezida Ndayishimiye akomeza kwibasira igihugu c'u Rwanda mu gihe ibibazo biri mu gihugu ciwe ataho u Rwanda ruhuriye navyo. Ndayishimiye rero ivyo yatangaje azi ko avuga ko abizi neza ko Red Tabara itazigera itera Burundi, akaba avuga ko abizi neza ko Red Tabara itazogera itera Burundi. Muri iyi minsi nyene leta y'u Burundi yari yaranashize ahabona uvuga ko ari umudugwanyi wa Red Tabara. Pierre Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano niwe yamwerekanye akivugira ko yahora mu bagwanyi imbere ya kamera, akavuga ko yari umugwanyi wa Red Tabara. Ico bikoze amakuru dufise kuri uyo mugabo ntitwokomeza ko koko yari umugwanyi wa Red Tabara, kandi ntituramenya ko ari ukuri canke ko ari ikinyoma canke ko yoba ari ikinamico yateguwe na Pierre Nkurikiye abitumwe na CNDD FDD. Hari yindi nkuru yakwiragijwe n'imbuga z'abaryosha kiyago abazwi mu rurimi rw'icongereza nka influencers. Ayo makuru akaba avuga ko hari intwazangabo y'ipete rya koroneri yahoze agwana muri CNDD FDD, bikaba yinjiye mu muhari Red Tabara. Izo mbuga zikaba zatangaje amakuru yagiriza Red Tabara ko iherutse kwiyicira iyo ntwazangabo, bayiziza ko ivyo yabemereye hanyuma itabikoze, ivyo yari yabemereye nyuma ntize kubishira mu ngiro. Umuhari Red Tabara ntaco bigeze utangaza kuri iyo nkuru, ariko hari radiyo yegereye cane uwo muhari yaciye ibeshuza iyo nkuru. Iyo radiyo kandi yarateye ivyatsi ivyo bihuha, yongera itangaza ko izo mbuga zatangaje ibinyoma, ko ahubwo iyo ntwazangabo iri ku mirimo yayo ya misi yose muri Red Tabara ukuri kwamye. None ni kuki umuhari Red Tabara bari mu gacerere ntangere? Nta makuru dufise ahagije kuri ico kibazo, kandi ntidushaka guhimiriza umuhari Red Tabara kuja kwiyamamura ku mbuga hwaniro. Ico bikoze birashoboka ko hari amakuru amwe aja hanze adaciye ku mbuga za Red Tabara, ariko ikaba ari Red Tabara iba yashatse ko ayo makuru atangazwa. Nko kuvyerekeye umwigeme aherutse gutangaza icese ko agira atora umuheto, burya n'ubutumwa buhambaye cane bwa Red Tabara.
intambara zigezweho zigwanwa uko nyene, ntabwo ari ibintu byo kuja ku maradiyo ngo bavuge ibyo babonye byose. Iyo arya amajambo y'urya mwigeme aba yatangajwe n'umugabo, inkuru yiwe ntiyari gutesha umutwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku rugero vyagendeye umushikiranganje Edouard Bizimana. Abazi ico bisiguye baratahura igituma Red Tabara yahisemwo ko umwigeme ari we atangaza ko ahisemwo inzira y'ishamba. Inkuru y'urya mwigeme yarafashije Red Tabara gusuzuma uko abategetsi ndetse n'abanyagihugu bariko bakira intambara zimirije mu mitima yabo. Harya rero Red Tabara yaramaze kubona ko hari abategetsi bandi nka Edouard Bizimana bazohungabana mu gihe igihe c'intambara kizoba gitanguye, igihe co gutana mu mitwe icese hagati ya Red Tabara ndetse n'abayoboke ba Ndayishimiye akaba yaraye abwiye BBC ko umuhari Red Tabara uzogira iherezo nk'irya FDLR imaze imyaka irenga 30 vyarayinaniye gutera u Rwanda. Yamara amakuru dufise yizewe yemeza ko umuhari Red Tabara bari ku kivi mu myiteguro idasanzwe. Muri Red Tabara bashobora kuba bahoze kuko igihe c'amatangazo kitaragera, ariko gose kiboneka co nuko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ivyo rero bikaba biriko biratuma bamwe mu bategetsi basha ubwoba ndetse bagatangura no gutangaza ibintu mu buryo giturumbuka bidasobanutse. Ivyo byose rero bikaba vyerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Twatanguye twumviriza Alexis Nduhije avuga ko bo badatewe ubwoba no gushigikira Red Tabara, kandi ko ibikorwa vyabo na Red Tabara bigeze kure. Ivyo rero bikaba ari ibintu vyerekana ko ibintu bitagiye koroha habe na gatoya. Twababwiye kuri wa musirikare w'intwazangabo yavuye mu gisirikare c'u Burundi akinjira mu gisoda ca Red Tabara. Bamwe mu bakozi b'iperereza bakaba bari bakoresheje ibinyoma bitandukanye mu kuvuga ko uyu yoba yarishwe na Red Tabara. Niko rero amakuru ava muri Red Tabara avuga. Inyuma yaho hakwiragijwe ku mbuga hwanira amakuru avuga ko Colonel Jean Claude Mazimpaka yahoze mu gisirikare ca CNDD-FDD, akaba yahoze arwana muri CNDD-FDD, ubu akaba ari umusirikare wa Red Tabara. Hari amakuru yavuzwe ko yagandaguwe bunyamaswa na Red Tabara. Abegereye indongozi z'umuhari Red Tabara twashoboye kuvugana bamenyesha ko muri Red Tabara bakimara kubona ayo makuru acana ko ku mbuga hwaniro bihutiye kurondera iyo yaturutse, ngo basanze yanditswe n'akagwi k'abantu babiri barimwo Hamisi ndetse na Eric Niyonzima akora muri RPA, abari mu gihugu ca Kenya barongowe na Bob Rugurika asanzwe aba ku mugabane wa Buraya, ariko muri no misi ngo akaba ari muri kimwe mu bihugu vyo mu karere. Babicisha ku rubuga rwabo rwitwa Afrika Yetu imbere yo kubitanga no mu migwi ya WhatsApp itari mike, bavuga ko iyo ntwazangabo yoba yarishwe na Red Tabara. Nk'uko abo begereye umuhari Red Tabara babandanya babishikiriza, ako kagwi ngo karafise n'izindi mbuga gakoresha, bakavuga nk'urubuga ukuri kunwanisha hamwe na Vision TV. Izo mbuga rero zose ngo zikaba zashizweho kugira ngo zirwanye ibikorwa vy'umuhari Red Tabara. Amakuru rero yaraye akwiragijwe nk'uko amasoko yacu yegereye umuhari Red Tabara abandanya bivuga ngo ni ibihuha, kubera ko uyo mugabo w'intwazangabo aracyariho. Abo bayanditse ngo nta makuru yizewe baronka avuye mu muhari Red Tabara. Ivyo bandika ngo biri mu ntumbero bihaye yo gucafuza ndetse no kuvuga nabi umuhari Red Tabara hamwe n'ibikorwa vyawo. Muri Red Tabara bakaremesha abarundi ndetse n'abanywanyi b'uwo muhariko intumbero abo bantu batatu bihaye yo kwagiriza, yo gukwiragiza ibihuha ko ku mbuga hwaniro bacafuza Red Tabara atahizobashikana ndetse itazobuza urugamba uwo muhari uriko urabandanya mu gukora muri kino gihe. Amakuru twaronse avuye ku begereye Red Tabara yemeza ko Bob Rugurika yigeze kwegera Colonel Jean Claude Mazimpaka
amusaba ko bokorana ngo kugira amufashe gushira mu ngiro indoto ziwe zo gutanguza ibikorwa vy'urugamba. Yamara Koloneli Mazimpaka ngo yasanze ivyiyumviro vyiwe atahantu vyoshikana igihugu, ngahitamwo kumuhakanira. Ivyo Koloneli Mazimpaka rero yaraye avuzwe ko rero ngo birashoboka cane ko vyateye agashavu Bob Rugurika yamugiriye inyuma yuko vyatewe n'agashavu Bob Rugurika yamugiriye inyuma yuko ivyiyumviro vyiwe bitakiriwe. Ayo masoko kandi yegereye umuharire de Tabara yaboneyeho n'akaryo ko kuvunira kagohe abarundi basaba babasaba kurikanura yabasabye kurikanura bareke kubandanya babeshwa canke se basamazwa n'abantu ngo atacu bamaze kiretse gukwiragiza amajambo apfuye adashobora gukiza na gato y'Uburundi n'abarundi kugira baronke gusa abantu benshi bakurikirana imbuga zabo ngo biyorera ifaranga. Abo bantu ngo rero ni ukubaca kure bareke kubasamaza. Abarundi ngo nibabandanye nyabuna ibikorwa vyo guhimiriza abagenzi babo, umwe wese aho aherereye akora ibishoboka byose, abitabira n'abashigikira ibikorwa vy'umuharire de Tabara babandanye kwiyongera ngo kugira ngo bikure ko intwaro y'umugambi CNDD-FDD iriko irasya itambaye mu gukorera amabi abarundi atawugishobora kubona uko yoyavuga. Urugamba rwo ngo rurabandanya. Tukaba twagerageje kurondera Bob Rugurika kugira agire ico ashikirije kuri ano makuru. Ubutumwa yandikiwe yabwishuye agira ati: nduguriye Twamugina, ibi ni ibibazo ubajije jewe canke none vy'ukuri nk'ivyo urabona ari ibibazo canke ni provocation? Murakwiye guhinduka izina ryanje mukaryiyumvira ukundi, si izina ryo kuguma mwitiranya n'ibintazi byose canke ibiciye mu mutwe. Je abantu dukorana nabo muri RPA uzombaze ivyaciye muri RPA, ngira urazi ko jewe ntatinya kuvuga ico nshaka kuvuga. Ivyo si ibibazo vy'umumenyesha makuru, jewe ndazi ivyo muba mushaka gushikako, murabikora uko muba mwabiteguye apana kurinda kuzunguruka, hama umwe wese azobazwa ivyo yakoze. Naha nakubashe kukwishura. Ubwo n'ubutumwa baga Bob Rugurika abajijwe kuri ivyo yagirizwa ko ubutumwa buvuga ko iyo ntwazangabo yitwa Mazimpaka, Koloneli Mazimpaka yoba yarishwe n'abarwanyi ba Red Tabara, ariko Red Tabara ikaba yabeshuje ivuga ko ari ibinyoma byuzuye byambaye ubusa. Reka no makuru yacu mukasozera twatanguye twumviriza kuri umugambwe MSD, uyu nawe akaba ari Alexis Nduhije. Reka twumve ico atangaza. Ikibazo canje gifatiye ku byo bahereye ko bandi bashikiriza, ariko nsubiremo gatonya. Kuva mu 2015 gushika uyu munsi mwavuze ko muri ku rugamba rwa politike kandi rugamije kuri CNDD-FDD, kandi muri ico gihe cyose mwaragaragaje ko mufise confiance ko urugamba muri mwo rwa politike ruzotuma CNDD-FDD ihapfa. Ariko kuri tene bigaragara ko uravye ivyo CNDD-FDD bandanye ikora, bigaragara ko ibikorwa vya politike, donc abantu bako bakora ibikorwa byose vya politike bagamije kuyikuraho ataco bibagira, ataco biriko birabahungabanyako. Je nashaka kubaza mu vyo mumaze gukora ni zihe ntambwe mumaze gushika ko ibikorwa mumaze gukora bigaragara vyerekana yuko CNDD-FDD ishobora guhungabana kubera ko ivyo bikorwa muri ko murakora uno munsi. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, hariho umuhari Red Tabara nawo nyene twagumye tuwumva kuva mu 2015 gushika uno munsi, nawo nyene uri kuri tene uri kurakora. Mwavuze yuko mwiteguye gufasha cyangwa gutera intege uwo mugwi wose woba ufashe ibigwanisho kugira ngo ukureho intwaro ya CNDD-FDD. Red Tabara nayo nyene irimo kuko ibimaze mu gihe kirekire. Ikibazo canje ni mbega mwatanguye gufasha uwo mugwi cankwe biri muri strategy shasha mugiye gukoresha? Wamaze uyu mugwi
pardon dutanguye twama dufasha uyu mugwi kandi tuzobandanya tuwufasha yego nyene twamye tuwufasha twama tuwufasha kandi tuzobandanya tuwufasha. Hanyuma urugamba rwose ruragira umwanya, ruragira aho rutangurira rukagenda rurakura rukazoteba rushika ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya. Hanyuma rumaze kugera ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya, haba hageze gusa aho rusatira umwansi, umuntu uba ari gukorera umuntu rutumbereyeko canke ubutegetsi rutumbereyeko, gushikaho urwo rugamba ruteba rugashika ku ntsinzi. Niko vyama bigenda. Sinzi ko abamenyeshamakuru ivyo bamaze kubiraba canke babikurikiranye. Ingamba zose uko zagiye zitangura zigoyagoya. Nababwiye ko intagoheka abo bari ku butegetsi uno munsi mu Burundi bahereye mu Kamenge. Umuntu wese avuga yuko ari abantu b'abasazi bariko barondera kwicisha abandi biki n'ibiki. Birateba biraduga biramara imyaka 10 irenga, baragwanira muri Kongo, baragwanira hose gushikaho baragenda barashika baragondoza ubutegetsi bwa gisirikare bwari mu Burundi, buraca mu matora. Murabizi byashitse mu Rwanda na même chose. 1990 Rwanda FPR yarateye, mu kwezi kumwe barayinesha irasubira inyuma, hadaheze iminsi 7 irasubira atera, itera igoyagoya, imara imyaka 2 imyaka 3 itera igoyagoya, irateba irafata murindi, fashe murindi, leta yari ihari birayinanira kwisubiza inyuma. Buhoro buhoro imyaka 3 ikurikira irafata ubutegetsi. Nuko vyama bigenda. Leta bara nico kimwe. Uno munsi biraboneka yuko leta y'u Burundi vyayinaniye kwisenya, vyayinaniye bishobora kwisenya. Iyo rero umugwi muhanganye mu Rwanda bikunaniye kuwusenya, haba hasigaye yuko nawo uzogusatira gushika uzogusenya. Nivyo bisigaye nta n'ibindi. Abatabibona nibaza ko kubera ko bataba bakurikirana cane ivyo bintu vy'intambara za gisirikare z'imigwi, nibaza ko bataba babikurikirana canke bataba babinezwe canke batabigiriramwo ubumenyi bwo kubigirira za analize. Twe twabikurikiranye turabibona. Iyindi migwi niko vyagenze, nitubona igituma leta bara bitazogenda uko vyagendeye iyindi migwi. Kubituraba twebwe mu vya politiki, ibiki twakoze, hari abantu bashobora kwamba bavuga bati leta y'u Burundi yaranesheje abanyepolitike yagize. Kubera iyo muriko murahangana n'umuntu canke muriko muragwana, haraho utamenya yuko wamubabaje. Hanya rero nimba mwebwe bamenyesha amakuru mutarabibona, hanya leta y'u Burundi irazi neza yuko twayibabaje, irabizi yoyo. Iyo leta bayihagarikiye imfashanyo zose bakayama bayibwira ati urazogenda kuraba bariya mutavuga rumwe, ibigeze kure.
abantu baricara ngo abanyepolitike ngo baragenda ngo ntaco bamaze ngo nta n'icyo barashikako, kuko mwebwe ivyo mushaka gushikako mushaka ko mushika bimwe nyene CNDD iguma ibabwira vy'amagaburanyama nivyo muba mushaka. Abanyepolitike b'abarundi barafise igikorwa kinini, washaka si twebwe twenyene, nta n'ivyo kuvuga ngo ni MSD yonyene, n'abanyepolitike bose n'abatugwanya bose barimo, n'abari mu mashirahamwe ataharanira inyungu za politiki ya twita societe civile, bajya bose barafise uruhara mu ngorane leta ya CNDD-FDD ifise uno munsi, kandi leta ya CNDD-FDD ntiyorohewe. Murashobora kwibaza ko yorohewe, umugabo ntiyorohewe. Ego iradupfunga, umubandi wose rega afise inguvu, afise ubutegetsi, arashobora kukurenganya akagupfunga. Mugabo CNDD-FDD iragoyagoya. Ejo cyo mundira abamenyesha makuru, ejo bobona iromotse botangura kuvuga ngo bari bavyiyumviye, ngo bari baribonye, bariko baratubaza ibibazo gutya bavuga yuko atavyo turashikako. Tumaze gushika kuri vyinshi cyane. Abanyepolitike bose, ariko icyo tutaragerako ni gusenyura CNDD-FDD. Ivyo nivyo inzira iracari, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Ijya essence bura irafise ivyivako, ajya amadevize ataboneka muri ntuze, birafise igituma. Bijya vyose n'abanyepolitike n'abantu bo muri societe civile bagenda basigurira amakungu, n'abanyepolitike birirwa barandika, n'abandi muri societe civile birirwa barandika bavuga amabi y'irya ntuze, y'irya ntwaro. Ni bose nta kuvuga ko ataco bakora, barakora, kandi bamaze gushika ku bintu bitari biki. Twese hamwe, nta muntu yoza kuvuga ngo niwe wenyine yabishika. Ni naco gituma twama tuvuga tuti twokwicara tugakorana, twende twigeze tuvyanga, tudaterana amacumu, kuko umwanzi wacu ni CNDD-FDD. Umwanzi wacu si abantu tuba turi kumwe, abantu tugwana, abantu turi kumwe bagwanywa na CNDD-FDD. Kuko mubishaka mutabishaka, CNDD-FDD iragwanya Sinduije, iragwanya sinzi iragwanya Duzeye tout autre, Leonidas, iragwanya Rugambarara, irabagwanya bose, iragwanya Duzeye Minani, bose irabagwanya. Donc hakomwe twinjirana dutukana twebwe, twari dukwiye kuguma turaba CNDD-FDD ko niyo itugwanya twese. Donc ibi twashitseko, ibi novuga ko twashitse ko twabishitse ko twese abanyepolitike n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, ivyo twita societe civile. Voilà, naho nagomba kukwishurira mumenyesha makuru.